agomba ategura inama y'ubwenge. Shetani anaandaa njama ya akili. Ni iri jambo twagarutseko. Ninayo tumerudieko. Imbere yawe twaduze kuri umusozi watugiriye ubuntu tugiriye imbabazi suko twari beza ariko n'imbabazi zawe Mana suko twarusha abandi akaranga hari benshi baryamye mu bitaro baturusha ubwiza bamanitse amaguru n'amaboko ariko twebwe Mana twadufise amaguru yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'imiryango yacu yose n'ubuntu watugiriye Mana muri iki gitondo ciza wamanutse izuba ry'imbabazi mu gitondo ciza Mana uhere gw'icubahiro turabigushimiye Mana turagukengurukiye Mana turagukengurukiye Mana turagushimiye dutanze amashimwe y'imitima yacu kuko watugiriye imbabazi ukatwemera kwinjira muri ingoro yawe Mana kuko Mwami Yesu ingoro ni iwawe si iwacu Mwami Yesu turagushimiye ko watwemereye kwinjira Mwami Yesu turagushimiye ko utwemereye guhekera muri aka kanya turagushimiye ko utwemereye guca bugufi muri aka kanya turagushimiye Mana abagabo Mwami abagore abakozi b'Imana ishengero turi hano Mana twese Mwami turi hano abigeme abasore Mana turi hano turi imbere yawe twiteze icyo tubwira twiteze icyo uvuga Mana turi hano twiteze icyo uvuga Mana turi hano twiteze icyo uvuga Mana turi hano twiteze ijambo twiteze ijambo ryawe Mana kandi twiteze guhembuka twiteze Mwami Yesu kw'imitima yacu ibantembutse Mwami Yesu ntabwo twaje gutembera ariko twaje imbere yawe twaje kumva ijambo ryawe no kuryumviriza Mwami Yesu twaje kumva ijambo ryawe turakomye amashyi Mana turakomye amashyi Mana kuko twaje imbere yawe Mwami Yesu turiteze ijambo turasengera umukozi wagiye kuvuga ijambo ryawe Mana kugira ngo umukozi wawe umuhezagire muhagarike Mwami muri bwa bwacu bwawe muhagarike muri bwa bushobozi bwawe turiyanse abadayimoni batwikurikije inyuma mu izina rya Yesu turasabye ubushobozi bwawe n'ijambo ryawe ribe kuri twe mu izina rya Yesu turi mu ndimwe zose z'ibyiyumviro zodutera hano mu izina rya Yesu ariko dusabye kwiyumvira iby'ijuru n'ijambo ryawe Mwami Yesu twiteze nk'abana kandi nk'umubyeyi mu izina ryawe Yesu urashobora gutera haleluya Kwa jina la Yesu. Yewe nako ni amaso y'abantu ndabasabe mu ndabe. Acha nisiogope macho ya wanadamu, njoo mtizame. Mu ndabe kabisa mu ntero ubwoba. Mnitazame mniogopeshe. Jamaa yake. Ngene shetani afise mission. Ndi shetani ana mpango. Yo kutubuza gushika ku ntumbero. Kuzuia Afrika lengo. Kuvayo 1:10. Kutoka 1:10. Dusome dusome umutwe w'amajambo. Farao yikenga Abisirayeli bituma abagira baja. Ngo 10. Enda tubaronderera inama y'ubwenge kugira ngo boye kugwira bakazohava bifatanya n'abasi bacu haramutse habaye intambara bakatugwanya bakava muri iki gihugu. 11 nuko babaha abo kubakebera ikebere ngo batwaze ituntu babikoreze ibiremereye. 12 ariko uko barushiriza kubatwaza ituntu nabo niko barushiriza kugwira no kugasara nuko abanyegiputa karabarya mu nda kubwa Abisirayeli. Amen. Amen. Ukomera amashi umwami wacu. Haleluya. Amajamba ko enda tubaronderera inama y'ubwenge wafanzie njama ya akili izotuma batagwira itasababisha wasiongeze. Shetani afise mission ana mpango yo kukuronderera ya kutafutia inama y'ubwenge inama ya akili ituma utagwira ili usiongezeke. Imana ishoboze Bwana niwezeshe iki kintu nico ngomba nimba shetani ariko ararondera inama y'ubwenge ituma utagwira nawe rondera inama y'ubwenge ituma ugwira kugira ngo habe intambara z'abantu babiri hanyuma muri izo ntambara hariho
arbitre pana ule arbiter cyane umushefu w'izo ntambara zibiri au kiongozi wa w'izo ntambara zibiri vita mbili abakomanda bazo wakomanda wa bangwanye ubwambe cyane bariko barazikomanda tuzoraba unesha w'izo ntambara zibiri w'izo ntambara zibiri uwo shetani arondera inama y'ubwenge niwe shefu w'abadayimoni ariko ararondera ubwoko bw'Imana ariko kandi abana b'Imana turafise shefu ariwe Yesu Kristo mukomanda we ariwe akoragwanira ubwoko bw'abe abari mu ruhande rwiwe nabo bamusabe inama z'ubwenge hanyuma izo ngwano zibiri nimba Yesu yabanesheje ndisiri ko azoguma anesha kandi n'abiwe bose bazoguma banesha yaba ari nkawe mbabere haleluya inama irabaho bavuga ngo reka tubarondere inama y'ubwenge tuma batagwira inama y'ubwenge n'ubujyajya oya bujyajya tubaronderera ubujyajya bitamenyekana ibintu binyegejwe bagwa mu mitego batazi ni inama y'ubwenge dusomera n'ingoga tusomera mapema Abanyefeso Abanyefeso 6:11 mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwanizi kuko abo turigana atari inyama n'amaraso ariko turigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'inyamumbi za hano mw'ijuru kubw'ibyo shaka wigereza amen ubugunge bw'abamugwanizi ni ya strategy ya nama y'ubwenge inama y'ubwenge n'ubugunge bw'umugwanizi ubwo bugunge bwarakoze iyo usomye mu itanguriro iryo nzoka yazanye inama y'ubwenge inama y'ubwenge iza kuri Adamu na Eva ibwira ujya mugore ngo nankana ngo Imana ngo yarabamujije ngo kuri kijya cyabo amuzanira inama y'ubwenge yo kumuhenda kumutama umudego umugore nawe arayanga yibaza ngo n'amahoro ariko harimo inama y'ubwenge yarimo ntiyarimo yarimo ikomeye aza yiyoroheje Satani amugeze abagiranira ibiyaga umugore aratimagwa ngo ni kiremwa biriko biraganira aza mu buryo strategy tudasanzwe ngo mbega nankana ngo Imana yarababujije ngo kujya kuri kijya cyane ngo kandi ngo byagenze gute umugore ngwego yaratubujije yatubariye ko umunsi tuzokirya tuzohura n'ingorane izi inzoka muri ya nama y'ubwenge ngo ni mwabimenye ngo bugenda kubayi icyo Imana yanse ko nimwakijyako muzoca mubona nkayo muzogira ubushobozi nkayo kajya n'akabanga Imana yisigarije iyo muza kukijyako mwaca mubera nk'Imana umugore akibyumva aramuye kugira ngo abone nk'Imana mbega yari byabaye ngombwa ko abona nk'Imana cyangwa yasanze ari gusa yasanze ari iki ari gusa bwiza bw'Imana bwose bwagiye yahora avugana n'Imana ku mugoroba yisanga yagiye inzoka ikiraduza ibendera ati inama y'ubwenge yafashe misi yose Satani agomba kugutama umutego kandi abikora atarekanye ko ari Shetani abikora kugira ngo ugwa mu bintu utazi iyo ni inama inama y'ubwenge inama y'ubwenge ni strategy ni ujanja reka ndababwira acha niwaambie mwiyo ndwi wiki nguma nigishwa nilikuwa nafundishwa n'abantu ndiko ndiga ndiko ndaraba ibijanye n'inama y'ubwenge unaangalia hii njama ya akili cyane ku munsi umwe nikakumbuka siku moja Shetani yanteze Shetani anitia mtego mu
bw'inama y'ubwenge buhanitse katika hali ya ujanja wa udashobora kubona hawezi aguta mu mutego utazi anakuangusha kwa mtego usiojua. icyo ashaka ni ukugukura mu bwiza bw'Imana. Anataka tu kuondoka utukufu wa Mungu. Umunsi umwe Siku moja nagiye muri ville, niliingia hapo mjini. hariho ahantu madamu nakunda kumutora ari Hapana, nafasi nilikuwa napenda kuchukua mke wangu. yagiye muri ville yarambwira ati ndaha nkaca ndamusanga aho hantu. Hapa ananiambia niko Umunsi umwe arambwira ati ndi hano ndagenda ndamutora. moja akaniambia niko pale, alikaenda nikamchukua. Ubundi munsi arambwira ngo ndi hano ndagenda ndamutora. Akaniambia niko hapa njoo nichukua, akanilika. Ubundi munsi ugira gatatu Siku ingine ya tatu ambwira ngo ndi hahandi uhora untora. ndio niko sehemu ile leo unanichukua. hajya hepfo sinasura kuhibuka Pale ifasi siku ya papa. jewe nguma nibuka hano Nikakumbuka hii. ndagenda nahahagarara Nikasimama ile. ko nakubona Mbona sikuoni? ati niho ndi Eti ndio nipo. none wahaba sindakubona Mbona huko hapo sikuoni? ndamurondera ndamubura Nikamtafuta nikamkosa. ndasubira ndatelefone Nikapiga simu. amayinite arahe nabakambwira ngo je niho Akaniambia niko hapa. none urabona imodoka yanje ati Mbona nkayona gari yangu si none uri hehe ko nakubona Uko wapi mbona? ngo ndi hahandi uhora untora sehemu ile leo nanikutaga. birancanga Mambo yakanichanganya. namubarira ati umviriza hondi Nikamwambia sikia kweli nipo. reka ndabereke ikintu cyanaducanze satani yadusizemo Kwa kitu nichanganye. ndamubwira ati jewe ndi hano kuri feruje Nikamwambia hapa niko kwa Ferusha. nari kuri zijya feruje zo kuri besebi Katika ile matai ya ile sehemu. n'abakambara ati nanje ndi kuri feruje Na mimi niko katika hii Ferusha. feruje izi Ferusha gani? kumbe ari kuri feruje ziri ngaha kuri ntuze kuri limitere Iko kwa Ferusha za pale kulimitere. iyi siege iyi limitere kuri feruje Ile siege ya pale mna. kandi aho nari narigeze kuhamutora naho hari feruje Hapo ndio wazi kwa wewe iko mchukua na pako Ferusha. wakambwira ngo ndi ahantu wanora hari feruje Pale pale nanjye nkamubwira ati none ko ari wondi kuri feruje Tuko kwa hii sehemu ya Ferusha na mimi. Ile fasi. ndatinda ndashavura nawe arashavura Nikakasirika na ambwa none ibi ni biki Sasa hii ni nini? umuntu ukuze ndakubwira feruje ntuyibone niwaone Ferusha na nawe akambwira ati none wewe umuntu ukuze ndakubwira ko ndi feruje kutabikora inama y'iki Jamaa ya nini? Ya akili jamani. inama y'ubwenge twakabaye kera sinzi ngane navuze terega ndi kuri pesi je ndi kuri feruje iri kuri besebe Mimi nikamwambia iko ku Ferusha ya BSB. arambwira ngo ngo ndaje Eti nakuja. twarushe mu mutwe Nimeshachoka. mvuga feruje nawe avuga feruje Nasema Ferusha sisi wote. inama y'ubwenge Jamaa ya akili jamani. shetani ashiraho imitego udasobanukiwe Anafanya mtego usioelewa. aratinda araza Akapita nakuja. akiza Angalia nakuja. sinamutahura Sikumuelewa. nagiye kumutahura amaze kumbarira ati umunsi umwe ajya warahano Eti siku moja pale mu nyuma rero avuga ati rega eti jewe ubwa mbere sinumva ko ari mukuri sikuwa najua kama iko kwa ukweli yeye mara kwanza. tubonanye arambwira ati burya rero Ile twese twari mukuri sisi wote tuko katika yoba wewe wari mukuru wewe ulikuwa katika yoba na jewe nari mukuru nilikuwa katika wari kuri feruje nari kuri feruje hajya ahantu wantoye aha waje kuntora hapa kuna warahantoye kandi nahariya ndakubarira warahantoye wewe unichukua wumvise ko ari inama y'iki nasikia ni njama ya inama y'iki njama y'ubwenge ya akili. umunsi umwe nakurikiranye umuntu kandi uwo muntu we naramumenye Nilifuatilia mtu ni makamu. kubera inama y'ubwenge yashatse gusambura urugo Njama akili alitavunja nyumba. shetani yarateze umudamu Shetani akafanya mpango. n'umugabo bapfa imbeba Na mke wakakufa imbeba panya. barayipfa barashwana Wakakufa panya wakashwana. yego Ndio. bari umwe ari hano Mmoja iko hapa. ariko imbeba Panya hii panya. pastor ndaceka kubera abantu barapfa kubera iki inama y'ubwenge Ushanitia jamaa. umudamu araha Mke akebutse gutya abona imbeba aliona hivi akaangalia panya. ica ngaha ikirakorokaje kiragenda Ikaanguka ikaenda huko. umudamu arangwa imbeba iri aho Eti mke iragenda ikirazunguruka ikizunguruka ikiramanuka Ikashuka. ikica Ikapita. umugabo araha nawe ariko araraba agize gutya abona imbeba ati imbeba panya. umugore ati iri hehe Iti kwa- umugabo ati iciye ngaho Eti umugore imepita. atoya iciye hagenda Ati imepita hapa. umugore ati je nayibonye iciye umugabo atoya je nayo iciye hagenda Eti imepita hapa.
intambara ziraba vita vikaingia. umugore ati Muke akasema mutwa kuri uri kurante kweli uko ni none unoteze kugira ngo urugero utanara n'ivyo yangu umugabo ati wa mugore warasuzugura imisi yose je nayibonye kandi wowe niyumva imbera iciye umugore ati vy'ukuri naho no kwemera hari ibintu nashobora kwemera nayibonye n'amaso yanjye iciye yangu panye napita hapo. intambara ziraba baravumana barashwana abantu baraza kubagurukanye bapfuye iki imbeba inama y'iki Jamaa nini ya akili imbeba panya kandi by'ukuri bose bari mukuri na kweli wote kweli bari mukuri bari mukuri bose barayibonye mugabo umwe aho yayiboneye si uwundi yayiboneye ariko yarazungurutse kugira ngo ibate mu mutego ega ni inama y'ubwenge n'abadayimoni bakoresha imbeba nazo bakazinyegeza kugira ngo baronke ingene bafata umuntu asese utuvuta twiwe abantu bagwane babiri inama y'iki njama ya akili mtu amwangi mafuta yake. undi munsi abandi bagore umugabo n'umugore bapfa amata Siku nyingine amata wakakufa maziwa. yego umugabo umwe Mume mmoja yari ahantu aravuga turumva rero alikuwa fasti. je numva naronse yereko Anasema nimepata maono. ujya musozi ngiye kumvya ibintu Ule mlima ule ngiye kurima naenda kulima. kandi nzoca ndawurimamwo uburo Nitaulime kwa katika hizo. uburo bweze nzoca ndabushora Mbegu yo blaze. ninabura amafaranga niburi Pesa. mbonye make nzoca ngura inkoko Nikikosa ndogo ndazorore nifanye mfuko. nizagwira nca ngurisha nguremwo impene Kwa nyingi ni impene ndayorore niyagwira nca ngura inka ongezeka ni uze. ndakeneye kwama nk'amamata Ntenda na imisi yose ndayanywa nduhutse umugore tuzompaka ngo sinzoguha Muke tutanipa ni. atuzompa ati sinzoguha Sitakupa mume. kiretse uje tukaja kubikorana toya jewe nzoba ndiko ndakora ibi n'ibi n'ibi nawe uzokora ibi n'ibi n'ibi ngo ari ivyo ngo amata sinzoyaguha Kama hivyo maziwa sio. utaje ngufashe sinzoguha umugore atuzoyama sheri ati nukuri sinzoyaguha pe ndafashe ingingo ko ntazoyaguha uzoyama sinzoguha uzompako sinzoguha nanjye utayampaye nanjye nzoca mukorera ibi ati nanjye unkoreye ivyo nanjye nzoca ndagukorera ibi nanjye utabinkoreye nanjye sinzogukorera ibi inamba riramuruka bapfa amata bataranabaho bataranarima ibuburo inkoko impene inka Na ng'ombe hawajapata wakakufa maziwa hayajapatikana. urumva inama y'ubwenge iyo ijana abantu Umesikia jamaa? yesu adufashe cyane haleluya Watu wa kuua mipango yako. abo kuniga imigambi Wa kuua mipango yawe nicyo gituma ndio sababu tugwira mu buryo bubiri tunazidishwa kwa mu buryo bw'impemu katika hali ya kiroho no mu buryo bw'iki na katika hali ya mu kimwili. buryo bw'impemu uhatebe cyane Eti hapa kawie sana. uyu yatanguye gufasha yahafashirishwe ategura abantu Akaandaa watu bakubatwaza itungo wa kuangamiza, kubaruhisha pesa mu bintu byose bakora katika vitu vyote kugira ngo bareke kugirana ili wasizidishwe. kugwira Wasizidishwe. ntibagwire Wasiongezeke. ategura abantu bakurusha bakubabaza bakubatuntuza n'ibikorwa biruhisha Kazi ngumu. kugira ngo batume batagwira Ili wasizidishwe. misho ya shetani Kama ya shetani. Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Yesu aguhe umugisha wagize iyerekwa Umefanya mambo. ndatangaye rwose Nimeshangaa. yewe mutumishi Mtumishi. Imana iguhe kugwira Mungu akupe kandi muhe gusobanukirwa kuelewa. haleluya ibi biganza Mikono. Imana ibigwize Mungu aizidishe. naho shetani yategura inama z'uko utogwira Imana igutegurira imigambi yo kugwira kuko Imana iriko irasobanura kandi iriko irahishura ibituma umuntu agwira dupasike lote nene tu Imana iguhe kugwira 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 mu izina rya Yesu mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri Imana iguhe kugwira wari watevye kuzana ahubwo tugira iyerekwa Imana ishimwe Amen. haleluya Amen. tera haleluya Amen. itegura
abantu bamana umubabaro bakora batagwiye bakora badatera imbere bakora bakorera ubusa. Cyo gituma n'iyi minsi iyo uteye imbere itegura abantu bo kukuroga ibintu bikama bizungurukira hahandi bajya n'abantu Satani yateguye bo kukurusha. Tegura abantu bo kugusubiza inyuma, bo kukwiba, bo kukuvuga amajambo, bo kukurusha. Watangura ishengero umurimo w'Imana muri bo nyene mu bantu, ikaba Satani yateguye abantu baja kuri misiyo baguponda, bakumanura, bakugwanya, batakwemera, ibyo ukora babipinga, vuga ijambo bakaripinga. Iyo ni inama y'iki y'ubwenge. Farawo aravuga ngo tuzobaronderera abo kubarusha kandi babe mw'abo bantu be. Aleluya, bakubarusha. Nicyo gituma umugabo n'umugore iyo babanye haca habonekamwo abo kubateranya, kubagonganisha, konona abagabo, konona umugabo, konona umugore, konona abana. Usanga abana babaye intagondwa, ugasanga umudamu ni mwiza cyane ariko hari inama y'ubwenge bariko barakoresha. Usanga umugabo hari inama y'ubwenge Satani ariko aramutwara, ugasanga hari intambara hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umwana n'umuvyeyi, hagati y'abavukana. Nabo kubasubiza inyuma baguma bababuza kugira kugwira, udandaza utavansi. Kubera iki bababuza kugwira? Yesu adufashe cyane. Abatari bake bari hano bateguriwe inama y'ubwenge ibabuza kugwira, nibo benshi cyane. Ukunda arakura ntarongogwe kandi ari mwiza akwica ibintu byose. Ni inama y'ubwenge bamukoreye, imwe iva mu miryango, mu bisokuru, muri karanda, iyiva mu barozi, amajambo amutesha umutwe. Imana idutabare cyane. Ni inama y'iki y'ubwenge. Kandi rero Satani mu gutegura iyo nama y'ubwenge ategura n'abakozi bakurusha abantu, amajambo y'icyavuga, amajambo yo kurusha umuntu, amajambo yo kwihebuza abantu. Iyo ni inama y'iki. Ugakora iki kikana, ugakora ikindi kikana, kibaza ko senga, kibaza ko nkorera Imana, kibaza ko ntangira Imana. Oya, hamande yawe utegerezwa kumenya yuko hariyo abantu bateguwe kwamba bariko baragukandamiza ku munsi ku wundi, bagukurikirana mu vy'upanga nabo bapanga ibindi, mu vy'utegura nabo bategura ibindi, mu vy'ukora nabo bakora ibindi, kugira ngo bakuze kugira kugwira. Intumbero bafise nutagwira uzihebura, nutagwira uzokura Imana ku vyizigiro, nutagwira uzorogota ku Mana. Imana yanje ntinkunda, ntishoboye, nibaho. Abatari bake bariko barabivamwo kubera abo Satani yateguye bariko barabarusha, bigatuma bafata ingingo yo kuva mu rugo, gusambura, guhagarika kudandaza, guhagarika ibikorwa vy'Imana, guhagarika kuririmba. Bahuriyeyo muri korale n'inama y'ubwenge y'amajambo, bahuriyeyo mu rusengero n'inama y'ubwenge. Barungitse umwesikro aza yitwa umukozi w'Imana, umwambuzi, amusanga yaramwambura, amuvuga ko amajambo mabi bimuca umutima, bimuca intege, atangura kuvuga bakitwa nabi. Ni inama y'iki? Ni inama y'iki? Haleluya, haleluya. Bategura inama y'ubwenge yo kubagwanya kugira ngo ntibashike imbere. Ubwo mubiri niho gito. Kuva ya 10:24 dufasha n'ingoga. Kuva ya 10:24 haleluya. Nama y'ubwenge yo kutagwira umfashe ukurikirane. Soma twumve. Imigugu yanyu n'amasho yanyu byo bisigare maze Mose aramwishura atukwiye no kutwemerera ibyo
tukazokuguramo ikimazi cyo gushikana n'ivyo kosa ngo tubone guha kwa Imana yacu bimazi. Yaba wavyumva batera haleluya. Farao abwira Abisirayeli Mose uza gusenga ndabemere genda gusenga nta ubutunzi nimukoreko muzoguma kwa Farao ubutunzi bisigura mwemu Satani aragomba gusenga genda usenge mugabo ubutunzi usengukenye usengugowe usenganye amarira usengane umubabaro usengane agahinda usengane imyidogo waba ukritika Imana uvuga ngo ya Mana yareze arabeshi ya Mana si yoyisenga gutya umunsi umwe dusijiste nari nabere kwa kane nawe babwiye turiko turasenga twakubitiza Gisitera kiri nko mu myaka 6 dufise inzara nyinshi cyane ntabwo ndamubwira ati ngwino tuje gusenga hari akazi imbere y'umuryango twaja gusengera turagenda turafukama turasenga umunsi wa mbere twaburaye twabwiriwe tugirara rigaragara inzara yadukubise ritagira umunyu rirura mu kugira ngo risose twashiramo ipiripiri ya bushara kugira ngo ibirura ntituvyumve tubabwe ukimbie sana tumve ibibana gusa ibirura ntituvyumve kubera iki twari mu bihe bigoye cyane munsi umwe turagenda turasenga uwa kabiri turasenga uwa gatatu turasenga munsi umwe tugiye gusenga ndamubwiye ngo tuze gusenga ndamubwira ati tuje gusenga tugezeyo abana bafise ubwenge cyane gose naho batari karavuga ibintu ababikurikirana igihe kimwe nabonye umwana bajanye ku ishuri kari akana k'imyaka nk'ibiri n'amezi kanaka bakajanye ku ishuri bakinjiza ahantu gasanga muri iyo sara abana bariko bararira kuko bari abana bato bararira nako gashikaye bariko bararira karavuga ati ahantu abana baririra nikavuze nako kararira bukeye bagasubiza kinjiye hamwe ku muryango barira nako kakaca karira babandi bose bahoze koko kiyumviye yuko hari abantu barira rero batanu ari ingorane zituma abana barira ibihe byose bakajanayo karavuga ati ntibibaho bakinjizayo kakarira bagashira mu yindi sare kakaba amahoro ariko bakinjiza hano amarira nakana k'imyaka ibiri karafise ibyiyumviro twinjiye turiko turasenga inyuma y'iminsi miremire arambwira ngo ariko papa Imana dusenga itaduha ibyo kurya itatwambika turaburara dusenga ibihe tuza dufukama ata kintu na kimwe iraduha numva ncumisi icumu mu rubavu numva amarira ndihangana ndaba hirya ndihanagura amosozi ntiyabibona ca nihagararako uvuga ati Imana irahari naho wobona itarakora Imana izokora ndavuga ati rero reka dusenge iyo Mana abaranyakije abarancometse abantu yambika abantu ingana gusuzugura ingana ariko aravuga ngo iyi Mana dusenga igakora niyahehe casengeramo iryo jambo yavuga ati Mana jewe unirengagize ariko uyu mwana wewe umwereke kubaho haleluya ariko wa mbere nimba atari kwa kabiri ku munsi wa kane umuntu acara telefone avuye Bujumbura inyuma y'iminsi ibiri arambwira ngo nipfuza kubagendera ndavuga je no kwakira umuntu n'ahantu mva n'ingene meze ndavuga ati jewe siho nzoba ati oya ntegerezwa kukubona ndavuga ati uzoze naba mu Cibitoke uzoze duhurire i Buganda mu Gasenyi ati nzoba ndi mu bicungararo vyaho nyene nawe arambwira toya nzamuhira
kuja nyumbani kwako. Navuga ati karabaye. Hapa ni mwisho. Urugi rwarasenyutse. Mlango umesha. Nugaza ibirago. Ninafanya kwa milango ndio. Umunsi umwe rwarigeze gukubitika. Rurakoroka. Negekako. Negekako nukuri kose. Ndi imbere y'Imana pe. Nari mfise urugi rujya bavuga ngo n'amapano bijya mbaho bagenda bacomekerana. Umunsi umwe ruracomoka icyo hagati cyose hasigara hasi no hejuru, hagati hasigara ikidirisha. Haleluya! Ndavuga ati uyu muntu nzomwakirira muri iki kintu. Bavuga ati mafu warinze angora kunze reka ndamureke acaraza ndigumya ndihagararako. Ndavuga ati kazi kiwe nta n'intebe mfise nta n'ikintu na kimwe. Avuga ati nta ngora. Abaraje amamagara ati ndage ndururutse. Ndamutegerera aho haruguru. Ngiye kumutegera ngaho aca yurutse umufuko w'umuceri, umufuko w'ibiraya, urugunira rw'impuzu, ibitenge, impuzu z'abana, ibintu ibyo ari byo byose. Ndaba mbona yurutse gutya muri bisi aje inyuma ngo kura uwo mufuko. Nibaza ngo nubashoye mu Cibitoke bakura y'urufuko rw'inyuma nibaza ko ari byashoye. Mbona kuye kurundi rufuko rwuzuyemo ibihuzu bitandukanye. Mbona abavuga ngo ibintu bigenda gutatu bija hehe? Bija ku isoko. Yari iruhande y'isoko rero arabara ngo yangu bija muhira ate atwija muhira ibironka 50 by'umuceri n'ibironka 50 by'ibiraro. Yewe cyafata umutaxive umwe babiri batatu pakira ifaranga rimwe sinagira ryo kubahera. Navuga ati ntacyo numa ndabahakubira. Ndabahakubiraya cyane ku muceri. Uwo mwanya ndaba barikorera no muhira wakapeleka nyumbani. Kajiste rero karabonye umuceri. Haleluya! Ne Imana irashobora gutera kwishura wowe mugabo umwami ikanyaruka kumwishyura. Haleluya! Muzamurabe urashobora kumara umwaka munini ukijijwe utishurwa n'ingoga, ariko umuntu mushashaje agahita yishurwa nuko akiri umwana mu mpemu. Iracyamutetesha, iracyamukwega ikiramuha amata. Haleluya! Umuceri ururutse, ibiraya turarunda ngaho. Abataxivera ati duheme. Wataxivera wakasema tulipe. Cyandabwira mugabo wewe wazanye ivyo. Wewe baba meleta hivyo. Umuceri wanje ntawo ndamuha pe. Ntawo mpemba abo bagabo. Bakeneye amafaranga abataxivera. Ngo nangaye acara bahemba baca baragenda. Turaterura tujana ngaho twariza amarira y'umunezero turarira. Kajiste kabonye umuceri rero karawujya ko gahunda arane by'inzara. Twari tumaze amezi ndwe tugirara bitagira inkozo. Haje ibiraya n'umuceri, impuzu ziraje harimo n'iziwe n'iza mama, ibitenge n'ibindi barambara wakapendeza. Agiye ndamuherekeje cyambwira Kajiste ati dusubire hahandi dusubira gufuka amahaha Tukenda kwiza. Twabonye Imana kwibangura abantu. Unaona kama ile Mungu anaishi. Hari amajambo yavuze yamukurikiye n'ubamwomere. Yamukurikiye narayabonye. Pana maneno yalimfuata yalisema. Yavuze uwo mwanya abonye ivyo bintu papa nzoyamako nzoyikurikira nzoyirambarara. Ndabonye kwigarurira abantu kandi ndabonye ko yambika abantu. Iryo jambo yavuze hiyo neno alisema byaramukurikiye lilimfuata. n'ubu ngoma mbona Nivi naona nayo majambo ni yarayazi na hiyo maneno alikuwa ko yayavuze, ariko je nari nciye hayakumbuke mimi kuna nari nciyibuka. mimi ngara yakumbuka. Yesu adufashe cyane. Yesu tusaidie. Oya haleluya!
Imana Mungu irafisha ubushobozi ana uwezo bwo kugaburira umuntu, wa kulisha mtu. ariko ikintu gikomeye cyane Ni niko jambo kubwa sana. rirya jambo ryamfashije cyane. Neno limenifurahisha. Aravuga ngo nimugende, Akasema neno, ariko ubutunzi lakini nimugire gute, nimumutware. Musibebe. Narasenga ariko atabutunzi mfise, Niliomba sina utajiri. kandi nari mfise ibibazo. Tena kuna matatizo. Abantu benshi ikintu kibabukura mu bikorwa bariko barakora ni ugusenga mubo bakabura iki, Na kuomba bakabura amafaranga, wanakosa pesa. bagasenga bagakizwa bakabura iki, amafaranga. Wanakosa pesa. Uyu munsi Leo shetani yatwaye ubutunzi bw'abantu. Aho ngo genda musenge nimurongore, genda musenge nimurongogwe, genda musenge nimuronke amafaranga, genda musenge nimuvyare, genda musenge nimwubahwe, genda musenge mugume musuzugurwa. Ubutunzi ndabugumije uyu munsi, dukure hako gasuzugurwa. Urahari gutera haleluya. Yaba batumva mutari yindi haleluya. Tuje guhindura iyo nama y'ubwenge, ko abantu baja gusenga ariko bakaburugisha. Tugomba dukure iyo nama y'ubwenge mw'izina. Ira mugenzi wawe ati namenye ibanga. Yegerezwa gukura iyi nama y'ubwenge, iyi nama y'agasuzuguro abantu bafatirwa mu kagozi. Iyi nama y'agasuzuguro, urabona umugisha mugabo bikanga kuwushikiye, urabimenye. Ira mugenzi wawe ati ndabimenye. Nkeneye gusenga nsengana n'amafaranga, nkeneye gusenga nsengana n'umugisha, nkeneye gusenga nsengana n'isezerano ryaje, nkeneye gusenga ndi mu burenganzira bwaje. Yaba waribizi haleluya. Apana, apana, apana kwiyumvira ngo Imana ngo yanyemye ko nzopfuka unyene. Oya, umugisha wose Imana yawuteguriye abayubaha n'abayisenga. Umugisha ni uw'abana b'Imana, umugisha ni uw'abayimenye. Ahubwo shetani yasizeho inama y'ubwenge, afata ibyawe. Mwangire, 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 ati nabimenye, nabiriya byari ibyanjye, amafaranga nayaje, urugo rwiza ni urwanje, akazi ni akanje, gushyirwa hejuru kuba hari ibyanjye, urubyaro rwawe urwanje, urubyaro ni urwawe. Yavuze ngo mu bana b'Imana, mu bana b'Imana nta ngumbi izobamwo. Ni ukuvuga ngo yari yaraguteguriye. Imana iguha umugisha cyane, ivyo Imana yarabiteguye. Yavuze ngo ubutunzi, izahabu, icyubahiro biri mu biganza vyanje, kandi birivuga ngo uzomporera ndatazomuha icyubahiro. None ni kubera iki aho kubahwa niyo nsuzuguritse? Ni inama y'ubwenge shetani yasizeho, kwama ariko aramiragura ubutunzi bwawe, amasezerano yawe. Uyu munsi bwira mugenzi wawe byamenyekane, byamenyekane. Nabijya ni ibyawe, n'abapagani barabifise, n'abapagani barabifise. Byamenyekane, oya byamenyekane. Nahishuriwe, 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 nahishuriwe. Nabijya ni wawe, ujya modoka ni iyawe, ujya mugisha ni uwawe, ntakamusegerereza. Bibiri tubarira ngo bazotugurana, ariko twe ntituzobagura.
ibyacu oya ni ibyacu ariko uriko urabitahura ariko uriko urabitahura oya Imana yambariye nahishuriye nabiriya n'ivyanyu niwemere kurya mugabo bamutwara urorera bakibasana mutumishe niwemere ko umugore wawe bamutwara urorera niwemere yuko iyerekwa ryawe bayitwara urorera niwemere ko amasezerano yawe bayatwara urorera niwemere yuko viza yawe bayitwara urorera niwemere yuko amatongo yawe bayatwara urorera niwemere yuko urupangu rwawe bayitwara urorera niwemere yuko uburenganzira bwawe babutwara urorera oya anha izina rya Yesu turabyansi tapasikelote iriyambariye ngo abantu banjye bishwe no kutamenya kubera iki ntiwemere Mana ya Aburahamu ntiwemere ubwoko bwawe bukorwa n'isoni oya urashobora gutera haleluya bwira mugenzi wawe ngo ibyo ari byo byose hamwe n'Imana birashoboka iyerekwa ryawe abadayimoni bamaze kwigaragaza kuri gukora kw'Imana abadayimoni bamaze kwigaragaza bamaze kubona yuko agasaka k'inka kahiye abari baraboswe bagiye kubohoka abari baraboswe bagiye kubohoka abari baraboswe imigozi imirakwigagurika deliverance tutekerobesi ubushobozi bw'Imana ubushobozi bubohora inama y'ubwenge ndafashijwe n'ukurema ndafashijwe n'ukurukina ndafashijwe Mose arabwira Farawo ati Farawo ndakurahiye namaze kubimenya yuko mfise uburenganzira bwo kujana n'ivyanje vyose mbere ndagukuriye ku gashitsi n'urwara Mani kuhezage Mungu akubali mani kuchuma tunaofuza mani kubali nishikira iyo umuntu yitahura ababonye intsinzi iyo umuntu yitahura ababonye intsinzi icyo mugatahura abo munigana bariwe icyo mugatahura uri mu ruhande rwawe ariwe ikintu Imana ikoze mwari hari ikintu Imana ikoze igikoze ubunyene kandi ubunyene iragikoze kandi birageka lotakarobosi inama y'ubwenge uyu munsi burijweho no kugeza Mose aravuga ngo ushima nugwara tuzorusiga tuzorujana kubera amaze gutaha nugwara ntiwemere ko rusigara nugwara nasoma ijambo ryiza ibyo shetani yamize azobidaho ibyo shetani yamize azobidaho uyu munsi adahwe bimwe mu byo yari yaragutwara abidaho mwari za nkoko yatwara zidaho urabona vrema urabona ijya poroje y'ibigezi urabona iyo ibigezi abidaho itabyibutse abidaho ibyo yatwaye ayidakoreye ayidawe mu izina
abandi imana bizana ibyo shetani yamutwara palo taka ibyo shetani yamutwara bigaruka uyu munsi nizo kugaruka inama y'ubwenge yamenyeka inama y'ubwenge yamenyeka narivuze ngo inama y'ubwenge inama y'ubwenge ikiramenyekana ndakurahiye babana babi kigaba babana shetani yatwara bamwe baja mu bimarare bamwe baja mu kaborego babana banka kuvuka zabwiza zabura uyu munsi uri hejuru imana nkorera imana yo mu ijuru imana y'amasezerano bya bindi bagutwara uyu uratera imbere abasuma bakaza uyu uratanga abesikuro bakaza uyu uratanga watera imbere abarozi bagahaguruka abesikuro bakaza abasuma bakaza iyo ni inama y'ubwenge ariko uhereye isaha imana yo mu ijuru igusubiza uburenganzira bwawe cyo mugatahura ibyo bintu ariko abantu ntibagitahura imana ihezagira ibyo biganza byawe uko nyene uriko urakora mu giseke uhezagira imana iyi yasu niko ndabira imana iri gushungura aya nayiwanje ayo sayimana sinayibikorwa vy'imana ayo nayanje nayanje imana iguha umugisha feza ayo nayanje amajoro naraye niko ndasenga iyi yasu iriko iraza imana irabe icyo ukoze nawe ugira icyo umukorera imana yamuhaye imana yamuhaye ubushobozi imana yamuhaye ijambo imana igira icyo ikora ku buzima bwawe haleluya aya mazi unguriye uyu mwaka utarahera uku kwezi kutarahera yari yasizeho inama y'ubwenge amavuta yari yampamagaye akureho ibyari byarakwitangiriye imbere ayo nayanje nimukundane byose ukabimuguriye amazi ayo nayanje imana nkorera ihaguruke mu bwiza bwawe ihaguruke ku ngoma yawe igira icyo ikora ku buzima bwawe amasengesho niko ndasenga niba imana ibaho niba imana ikora ubuzima bwawe igira icyo ikora ubuzima bwawe mana bariko barampa amazi yo kunywa ndabasaba umugisha bawunyima bavuze ngo uzogukorera uzobaha icyubahiro none baramburiye amazi bampanaguye irashi bampaye ji yo kunywa banguriye amata uzongere mu ijuru wivange mu byawe ugire icyo ukora mwawe ibyari byarugaye ibyari byarabwose kuko banyibutse nawe wibuke kuko bakoze kw'icyo bategereza gukora nawe ugire icyo ukora ku buzima bwawe rotatasike roha haleluya mana iguha umugisha mana iguhezagire mana iguha icyo umutima wawe wifuza mana ikubamenyesha ibibazo imana iguhane n'ibikugwana imana ihirigane n'ibiguhana muri bya bindi byose imana yategura kugira neza abayo yabizi neza imana hari icyo yategura urusenge abanyareparatasi ndabyanse ntabwo tuzoguma mu macumukure k'abanyegiputa ka farawo kandi twarimenye ntabwo tuzoguma mu marira y'abadayimoni y'abarozi kandi twamenye inama y'ubwenge iriko irategura manda y'irashi hezagira abantu hezagira abantu abatagira akazi baha akazi barikiwa mtumishi wangu rotapasi rotepe ndasenze imana nkorera imana yo mu ijuru imana data wa twese igukure mu bihurimo kandi nyene uku kwezi kutarahera imana ikora ikidasanzwe ukwezi gukurikiye ube mu masezerano numva ngendewe n'imana
numva ngendewe n'Imana, nasikia nimekipendelewa Mungu, numva mpemu w'Imana, nasikia kubariki kwica nzovuma kizovuma, ndavumye blokaje yose n'izina rya Yesu, ndahezagirira ibiganza uyu mwaka nero utarahera, winjire mu masezerano yawe kandi Imana igushoboze wirinde pasike lote mene tuta lole besike lote mene ta. Hari icyo Imana ikoze, turakivugana naongea baadaye, tuzungumza baadaye. ariko nta wotera haleluya. Imana irambariye, Mungu ameniambia ngo hano hariho abantu imbere yabo hii pana watu mbele yetu bakoreye Imana waliomtumikia Mungu, kandi harimo n'abizigirwa, pana waaminifu tena. ariko ngo hariho Yeriko Pale hapo Yeriko yasizweho aliwekwa kugira ngo barebe umusozi, ili iwe kama mlima. imbwiye ngo unyene Ananiambia kwa hiyo ngiye kuzunguruka naenda kuzunguka incindwi tuzakwatuka Isirayeli. Kuma Isirayeli, kuma Isirayeli kama kwa Israeli bazunguruka incindwi, walizunguka tu Yeriko ngo ikacisenyuka. Yeriko ikavuka. Aba bantu barakoreye Imana Hawa watu wanamtumikia kandi Mungu, bafise n'inyota wana kiu yo gukorera Imana, ya kumtumikia Mungu. ariko Lakini igihe cyose bahagurutse Yeriko nayo ikihagurutse Yeriko inakuwa ikakibasumba kandi bakora bakaruranirwa, ariko Yeriko ikakihagurutse. Yeriko sasa Imana irambwiye ngo aka kanya Mungu anataka muda ngomba Yeriko isenyuke. mumfashe tureme ikintu, nisaidie tumpe kitu. abakozi b'Imana baha imbere basi Watumishi wa Mungu hapa bumva bashoboye vile wanachoweza kunza bakamfasha wao ndio wanisaidie tuzunguruke Yeriko, tuzunguke Yeriko tuzunguruke Yeriko hano hapa mazao hanyuma isenyuke aka kanya nyine. ili wakati mwingine Rotapasi yo turiko ntabwo duhera, hatuanzia hapa tutaanzia hapa, subiri kidogo, mkoe kwa mstari tubisenyure bizima mana data twese karaba umuriro uratse no kuruka muzee woje hari imbere ajadi nyuma numva ungiye imbere kubera umuriro mfise n'ubushobozi bwo kunyaruka wava ntakorohereza uraza moya mbiri mu nyuma mugabo urabona intambwe yanje siwe yiwawe agiye numva amavuta ibipatosi byururutse ukamenya nosi. Haleluya, hari ubushobozi buje gutabara ishengero ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Karabaye n'ukuri kose, karabaye. Haleluya, mwiteguye mana data wa twese, tuzunguruka tubomora dusambura. Nawe nturabe twebwe, raba Yeriko iri imbere yawe, raba imbere yawe, mwibuke ku ruzira w'abantu abaherezi baroye imbere, ishengero naryo rije inyuma. Abaherezi turagiye kuzunguruka rero, hanyuma nawe ishengero muje inyuma, hanyuma muvomagure. Raba Yeriko yari imbere yawe, Yeriko y'ubuzima bwawe, Yeriko ya viza yawe, Yeriko y'uruvyaro, Yeriko y'akazi kawe, Yeriko y'umutahe, Yeriko ukuri kw'Imana. Reka ndabivuge ndahera hahera, ukuri kw'Imana Yeriko y'umusenyi, ariko ntawe yari batere. Haleluya, inshuro ya mbere bazunguruka bacecetse mubo bavugira mu mutima, Imana iriko irakubita amabomba, iriko irasambura. Inshuro ya kabiri barazunguruka, inshuro igirindwi ziriha akamo, natwe ku inshuro y'indwi turiha akamo k'intsinzi. Karabaye n'ukuri kose, ariko koko abazunguruka Yeriko kugira ngo n'abagabo gusa, abakobwa n'abadamu Yesu yarabahaye ijambo. N'abadamu enyi wa mama uko wapi? sawa, Watumishi wa mama munatosha. Sawa. Ingia mama, vunja Yeriko, bomoa Yeriko. Si mwari muko
waombaje? Sijiombaji nyene. Nasema mu Kiswahili ukasema mu Kiswahili tena. Sawa. Nimwe muri abasenzi. Nimwe mumenye ibyo musambura n'ibyo mwubaka. Utanezerewe. Iyi bitangura itabaho. Yeriko zirasebi. Hariho Yeriko ari imbere yawe y'ubuki. Yeriko ikomeye nako yakivira. Irakurwaho mw'iri sengero. Itaondolewa. No, papasike wote. Vuga mubwira muganza bati karabaye. Mwambie Birabaye. Birabaye. yamekuwa. Birabaye. 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 Vita zaje. Vita zabaye. Mariage zabaye. Promotion zabaye. Kubaho zabaye. Haleluya. Abasenzi. Abazimu batanguye gupani. Abaombaji. Abasenzi mugume kwizaba. Iyo turi mu bintu nk'ibi abasenzi muba maso. Shetani agasaka kenda kayi. Ibyo yari yarabashe byagiye. Abazimu bariko barapfa. Abo yari yarahambye. Imigozi iriko iracagagurika. Abo yari yaraboshe. Mubashi Imana yaduhawe. Uri Imana isenyura Yeriko. Uri Imana yaduhamagaye. Uri Imana y'amasezerano. Uri El Shaddai. Ugira neza ukire mu gaca. Iki ni cya gikuta cy'i Yeriko. Abaherezi, abakozi bawe turaje gusenyura Yeriko. Turaje ariho Yeriko yari yarahagaze imbere y'ishengero ryawe. Hariho Yeriko y'ubukene yari yarahagaze. Hariho Yeriko mu izina rya Yesu. Imana y'ukuri agira uharura
agakanye cyane nzana yashushe imana ikirangira ngo abantu bariko barabohera bafata uwo muntu muvyure n'inzoga muvyure ntavunagura intebe muvyure arasenze agasaka k'imbwa kahiye abazimu bapfuye abazimu bariko barapfa wapapa ikimenyetso kidasanzwe cyo kubohoka kw'abantu ritapasitoloto rotapasi agasaka k'imbwa kahiye abadayimoni barapfuye ivyari vyarinyegeje bigira habona inama y'ubwenge irasagutse iyo bikirasendutse delivrance spéciale ibitangaza ugiye kubona igitangaza abafunze kubona ibyiza imisi yose bamba mu mubabaro telefone niyo umubabaro amajambo baronka nayo abaca imbuto amajambo baronka nayo abababaza barabafunze kubona ibyiza imisi yose babona umwijima bakabona ibihuzu byirabura nza mbona umuntu araje afata cya gitambara aragishikiye acarambarira ngo uhereye isaha bagiye kubona ibyiza batahora babona cyangwa ikigira gatatu mbona abantu bari baboshwe ibiziriko amaguru amaboko bamwe nabona baboshwe ukuguru abandi babohewe inyuma abandi babohewe aha amaguru mbona bagomba kugenda ariko batagenda numva ijwi rimbarira ngo bajya n'abantu babohewe ubuzima bwabo nta hantu bagera iyo bagiye gufata urugendo ibyabo bica bihagarara iyo bagomba gukora ibyabo bica bihagarara baraboshwe uhereye isaha usonye hari umuntu aza acagagura yaba igosi acagagura byaba inyoro acagagura byaba iziriko umviriza itangazo uhereye isaha hari ingendo zugurutse ingendo fata urugendo witegure ufise pasiporo tangura witegure rero ibyari byarabashe urugendo bivuyeho tangura witegure ufise pasiporo tangura witegure kandi ntiwitegure kuja ngaha i Kongo gusa kuja ngaha mu Rwanda kuja ngaha i Tanzania itegure kuja mu Bushinwa efoti ibintu muri Ende muri Bushinwa itegure kuja itegure kuja hanze ugende urondere ibintu by'agaciro ubizane mu Burundi itegure kuja Amerika itegure kuja Australia n'ahandi ndakubwira ngo Imana nkorera so umwami wacu Yesu Imana isezerane igasohoza hari ikintu igira gukora vuba ubu ndiko ndagendeza Imana iriko ikora kibiriraho iriko ikora kibiriraho maze iminsi mvuga ikintu ejo hirya y'ejo nkaca ndakibona ego kuwa mbere hariho bene data twari kumwe twariko turavuga ibintu biri aho Imana yari yatubariye tuca dushiraho umwanya wo mu rusengero ejo nyene tuca turabona ivyo bintu ivyo twasengeye kuwa mbere bica biboneka kuwa gatandatu bene data ndakubariye kandi vyari ibintu bikomeye cyane Imana uwo muntu yari bayimuhaye ikintu giteye ubwoba yamuhaye ikintu giteye ubwoba narivuze ngo yamuhaye ikintu giteye ubwoba gisumba ibintu byose nanje nanezerewe ijoro narize amarira y'umunezero kubera ikintu yakoze ibintu rero turiko turavuga kubera n'icyo mwiyereka bidasanzwe bwira mugenzi wawe ngo nikiriraho yawe uvyuguteye haleluya
icyanyuma mbonye cha mwisho naona Imana data mureba Mungu na marayika nyene malaika nabo bafise amatoroshi ndio niko na toshi utoroshe bwinshi sinzi ko murabona nko mu mwonga aba bakunda kuja ruguru udukoko bita inzatsa twaka ukamenga n'amatoroshi mu mwonga hose mbonye ishengero ryaka utwo dutoroshi kanisa likiwaka narimumirije ndiko ndasenga mbona hose utwo dutoroshi nikaona mapoda zimwe n'ibikigabana muuliza Mungu ni nini numva ijwi rirambariye mtu Mungu ananiambia izo ni inyenyeri z'umuco bari baratwaye zigarutse zimerudia inyenyeri y'umugisha ni nyota za baraka. Fata mu ruhanga rwawe, shika kwa uso wako, fata mu ruhanga rwawe, hapa kwa uso, kwa paji ya uso. Imana nkorera, Mungu nayemtumikia, Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni, Imana Abrahamu na Isaka, Imana yampamagaye, Mungu aliyeniita, yasize kuri shengero, ameniweka hili kanisa, uranyeretse, umenionyesha inyenyeri za kaka, nyota za kung'aa. Izo nyenyeri, izo nyota uvuze ko arizo bari baratwaye, ulisema walipeleka, zimwe zari zarazimye, zingine zilikuwa zimezima, izindi barazitwara, zingine wakapeleka, izindi barazizimya, zingine wakazimya. Ubushobozi kwa mamlaka y'iki gicaniro cy'ishengero ya repentance, reka inyenyeri zacu hata nyota ziangaze. protapasi garuka, ndagarura inyenyeri, narudisha nyota, ndagarura inyenyeri, narudisha nyota, zari zaratwawe n'abarozi, ndagarura inyenyeri, zari zaratwawe, ndagarura inyenyeri, ndagarura inyenyeri, inyenyeri z'umugisha, inyenyeri z'umugisha, ndazigaruye, 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 inyenyeri z'umugisha, inyenyeri z'ubutunzi, inyenyeri z'igikundiro, inyenyeri z'amasezerano, ndazigaruye, 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 ziragarutse, 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 ziraje, 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 akiri inyenyeri mu izina. Hallelujah. Na muntu yoshima Imana, Hakuna mtu anaweza shukuru Mungu. utere haleluya basi mu bushimwe. Unashobora gutera haleluya. Nita basi rota karabasi kemeruka. Rota karabasi. N'abantu b'Imana, Enyi watu wa Mungu, reka ndabivuge mfukamye, acha niseme nikisujudu, kandi mfukamye ahera, nikisujudu mahali patakatifu, manitse ibiganza hejuru, nikiweka mikono yangu juu. Imana Mungu, sehemu hii irakoze ikintu mu ishengero ryayo. Mungu ametenda kitu kwa kanisa lake. Hari abantu inamije, Pana watu irambariye ngo shetani yari yasizaho kubananiza no kubarusha. shetani alikuwa ameweka vizuizi na kuwashinda. Numero Imana iravuze ngo irahinduranije ibihe. Imana nawe ishizeho ibyo kubarusha, Mungu ameweka kugira ngo nibo bashobore kubakoresha ibyo bashaka kubakoresha. Ni igitangaza gikomeye cyane, ni muujiza wa ajabu. hari abantu mwari mumaze iminsi mu bihe, namwebwe mwari mwarabuze icyo mufata n'icyo mureka, mbere byabacanga mukibaza iyo muri bikabananira, mukibaza nimba musenga nimba mukora iki, mukaguma ku gatima gusa ubugenge, niko byari bisanzwe biri, kuko n'ubundi atakundi muri bugire, ariko Imana yumvise ukurira n'ugusenga kwawe. Imbariye ngo hari abantu barara bararira, Ananiambia pana watu abandi bakarara ngo ndia.
bimyoza biganyira, wengine wanakuwa aho na bari hose huzuni, bimyoza biganyira, wengine tu wanakuwa na mauzi ijoro ryose usiku wote, bari ku kazi, Wako bari mu kazi, nzira, wako njiani, abandi bari mw'ibarabara bakakwa kubagora wako barabarani watakuwa kubera batazi iyo bari, hawajui baje gusenga bakibaza iyo bataha bakahabura, kuomba turudi wapi, baja ku kazi bakibaza ingene bigenda bakahabura, kazini wanasema imiryango famili ibintu vyacangana, familia mambo ariko irambuye ngo niyo kwizigirwa. Mungu anasema ni mwaminifu. Reka rero Murakoze mana. mwene data turangiza, Acha tumalize. ariko ndagomba ko turangiza mvuze message, Lakini acha tumalize nikisema. ariko ngene ko muri mubona ari byo ni halisi kabisa. nama y'ubwenge ituma umuntu mupfa ubusa akantu gatoye mukaba sansenike nimwumvikana kubera inama y'iki, Unagombezana naye juu ya njama ya akili. ibintu Imana iriko iramishurira biteye ubwoba, kandi ndabasaba niwaombe, mumfashe, nisaidieni, mbere ndabakomeye amashyi vre, nawapigia makofi kabisa. ndabinginze Ni wasi nk'abantu mwubashwa kama watu waheshimiwa, kandi nk'abantu bikunda, kama watu wanavyojipenda, mumbabarire pe, nisameheni kabisa. n'abashitsi mwoba muri hano, Nao wageni wote mko hapa, Imana ishoboje, Mungu akiniwezesha, Imana yoshobotse, Mungu akiniwezesha, Imana wumvira isengesho nico ndiko ndasaba abantu. Mungu sikia Basi kubera nzi ko shetani afise inama y'ubwenge, abantu bashobora kutabyumva, ariko wowe umfashe gukora iki gikorwa. Mungu nisaidie utende. Jewe ndakunda ishengero, Mimi napenda kanisa. uwusumbya gukunda ishengero ni Yesu gusa yaryiguze, Yule ananizidi kupenda kanisa ni Yesu. ariko ubundi jewe ndakunda ishengero, kubigiye aba byashoboka mba mpeka umuntu uwo ari we wese, Kama ingewezekana nipeleke umenga no muheka, nimubebe mgongo. nkashaka kuvuga ikirere, Nataka kusema nini? mumbabarire, Munisamehe. mwumve ibi bintu Imana yateguye kugira ngo bibe canke bibashikeko, munkundire Munisikie niburi iyi dimanche, kama kawaida hii Jumapili. kandi muje mbere ngomba ndabibabwire neza, dimanche tuzoja mu dimanche nyene, Hii Jumapili tutaenda kuingia n'iyindi kurikira, na ingine iby'Imana yanyeretse byose vile Mungu amenosha vyote. nzoba mejeje kubikora, Nitakuwa kandi nzoba mejeje kubibaha, na nitakuwa nimaliza kwa. kiretse Imana izanye ibintu, Mungu alete vingine. kandi ndabinginga, Acha ni ibi bintu birakomeye cyane, haya mambo ni ya ajabu. ibi bintu birakomeye cyane. Haya mambo ni ya ajabu sana. Nk'ubukwe naringeze ko mu bijyanye n'inama y'ubwenge, Ipo ati nilikuwa nifike kwa ya njama ya akili. ni strategy Ni ujanja. zirenga hafi 15 Zinazidi 15. zica mu bakozi b'Imana, Zinazopitia watumishi wa Mungu. inama z'ubwenge Njama za zirenga 15 zinazidi 15. zikoresha abakozi b'Imana b'abanyabinyoma, Zinatumikishwa na watumishi wa Mungu wa uongo. zirakenewe cyane. Wa uongo. Uyu mwanya mbonye ugiye, kandi nitwokwama tuza turarenza ku mwanya, zirakenewe cyane. Hili linahitajika. Plus satanike y'inama y'ubwenge, Ujanja wa shetani yahaye abakozi b'Imana atari bo, Shetani amepatia ariko umenga nibo, utafikiri uravye ingene ubimenye kugira aho uzoca hose mahali sema ukabona ikimenyetso kica nico, unaona alama uca umenya ati ndamenya ubu muntu wariwe. unajua mtu ni nani. Mbega ivyo bintu birakenewe. Tunahitajika. Oh, haleluya, haleluya. Ibi bintu rero nico gituma nguma nkoma amashi, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, Nakusihi kwa rehema za kubw'imbabazi z'Imana, unyemerere ibi bintu z'istrategi hivi vitu ya ujanja zose uzozumva, yote usikie. izo Hiyo maeneo zikoreshwa abavugishwa, yanatumia zikoresha abitwa ko ari abakozi b'Imana,
Nitawatumia hawa wanaitwa watumishi wa Mungu. abo uzobana nivyo bimenyetso nzovuga. Hawaonezi alama zote kwao. Uzotubashira ko ariko ntibazokwigera be. Lakini hawataonyesha kama ni watumishi. Bazovuga Imana bavuga Yesu ariko barimo akandi kantu. Lakini wako ndani ujanja na ibibaranga byose tuzobivuga kwa Mungu. Yale naonesha ivyo bintu birakenewe cyangwa ntibikenewe? Imana igushoboze Mungu akuwezeshe uzohaboneke wewe upatikane kugira ngo umenye ivyo bintu. ili ujue mambo hayo. Uzomenya umuvugishwa ukuri, Utajua nabii wa uzomenya umukozi w'Imana ukuri, mtumishi wa ibimuranga n'ivyo aranga, anayomuonesha intumbero yavyo n'iyaje. lengo yake ni nini. Nzobereka inyigisho zabo bamako, Mafundisho yao na nzobereka inyigisho zirenga 5 mafundisho bamako. Abo banyamiyoma ku munsi wa Mungu bazoba bari ku murongo. nao manabii wa Mungu watakuwa kwenye live. Bwira mugenzi wawe atazobivuga. Mwambie hapo mchungaji atasema. Zobivuga. Mchungaji atasema Zobivuga. ataweka siri Zobivuga. ataweka hadharani siri. Kwa Yesu yambwiye kubivuga. Anamwambia kusema. Nzokumenera agatari. Ataweka siri. Akaranga kawe zokamena. Siri yote. Uko turiko turaja mu ijuru. Kwa maana tuko tena. Haleluya. Ndagomba umbabarire mushitsi uri hano. Unisamehe. Wowe waje nk'umushitsi. Kama umekuja mgeni. Umunsi umwe Siku moja. ntacyo uzokubwira ngo noneho nimba uri muri iyo mitego uyivemo, kandi Imana igiye gutabara ishengero rya Yesu. Mumbabarire rero, ngiye kuvuga ukuri, Naenda kusema kweli nshake mfe. nikitaka waniue. Ariko noneho Lakini sasa sinshobora gupfa siwezi kufa kuko Yesu yarabivuze. kwa Yesu alisema. Hari ibintu nagomba mvuge we, Pana mtu takusema. nzobivuga kwa Mungu. Takusema hicho Nzofata umwanya munini wo kuvyagura. Reka nzovyagure kwa Mungu. Nipanue hicho mapema. Reka nzovyagure, nzobivuga kwa Mungu. Tavisema hicho. Yesu abavugisha rero, ariko ngomba mvuge message special. Nataka kusema ujumbe special. Ibi bintu bibiri Imana, Hivi vitu vile Mungu. aya mabanga y'abakozi ba Shetani. Hizi siri za watumishi wa Hamwe icya kabiri navuze ko ari ibintu bibiri. Icya mbere ni strategy bariko barakoresha y'inama y'ubwenge kugira ngo iyovye abantu. ili adanganye watu. Icya kabiri ni banga ry'ishurirwa ry'ijuru. Ni siri ya ufunuo wa mbinguni. Ndagomba mumenye amabanga y'ivyo mw'ijuru, Nataka mjue mumenye ingene muzojayo, mumenye ingene bizogenda, n'ibimenyetso vyerekana ivyo bintu. na alama za kuonesha Nivyo bintu bibiri. hiyo vitu viwili. Sawa, ariko icitonderwa ndangirije ko kwa Lakini kaka. jambo la msingi nimalizie kwa hiki kitu. Ni iki kintu Imana yambariye. Ni kitu Mungu ameniambia. Kandi ndafise ubwoba. Na mimi niko na oga. Ariko ubwo bwoba aho nobugize, Lakini kwenye ningefanya hiyo oga, nkaca numva ndaremye. nasikia nafarijishwa. Kubera iki? Kwa sababu gani? Imana irakunda repentance. Mungu anapendaga repentance. Biteye ubwoba. Katika hali ya ajabu. Imana irakunda repentance. Mungu anapenda repentance. Igakunda n'abantu bariko barakurikirana kuri urubuga. Na Mungu anapenda watu wako wanasikia kwenye Biteye ubwoba kuko muriko muramenya ibyo abandi batariko baramenya. kwa kuwa mnasikia yale wengine hawajajua. Reka ndababwira ikintu gikomeye Imana yasubiye kumbwirira Acha ijoro, niwaambie kitu kikuu Mungu ameniambia tena usiku huu. kandi giteye ubwoba. Na kitu cha kuogopesha. Imana Mungu yanyeretse abantu, Mungu amenionyesha watu. yerekanye abantu bafise ibitabo Watu wako na vitabu canke impapuro zera derere, au makaratasi nyeupe sana. zera derere. Nyeupe sana bila doa. Imana iravuga ngo izi mpapuro Mungu akaniambia hizi makaratasi zishire rijya shengero. zipelekee lile kanisa. Umuntu wese Kila mtu yeyote afata urupapuro rwera jiwe, aandike jina lake. ahejeje kwandika izina ryiwe Akimaliza kuandika jina lake, asinye, aweke sign au muhuri. ati ibyo bintu bisigura iki? Eti hivi vitu vinatafsiri nini? Bisigura kugiranira isezerano n'Imana ryo kuja mu ijuru. Eti unafanya ahadi na Mungu kwenda mbinguni. Mugabo atarambarira ati Lakini tena kaniambia eti umuntu wese adasinya kugiye kurwana intambara y'ukugororoka, vita ya kwa mwenye haki, kandi udabisinyira mwenye asiyeweka sign ijuru ngo ntazinjira.
mbingu huyo hataingia. Acarambarira ati Tena akaniambia aba bantu babwira ibikurikira, waambie mambo yafuatayo. gusinya Kuweka saini ni ukwemeza, ni kibali, kukubali. umuntu wese atazokwemeza Mtu yote hata fanya hiyo kibali, ijuru ntaho bizohurira. mbingu wako sawa. Ucubabwira ibintu bibiri, Waambie vitu vile. umuntu wese ari mw'iryo shengero, Mtu yote iko katika hiyo kanisa, mbere si iri shengero gusa, na sio hii kanisa, amashengero uyoboye, makanisa yote unaongoza, utange iyo mesaje. uweke upane hiyo message. Bosco nkurikira bose, Nifuatilie Bosco. ngiye no gukoranya abapastori bose, Naenda kusanyisha wachungaji, ndabaha iyi mesaje bayitware ku mashengero wape tuyoboye. ujumbe waipeleke. Imana yambariye ngo Mungu ameniambia bwira abantu ambie watu bakora ibintu bibiri, wafanye vitu abatarihana wenyewe hawatatubu, bihana, watubu, abihana washatubu, bezwe. watakaswe. Ni bibiri. Ni viwili tu. Ndasubiyemo, Narudi tena, Imana yambariye ngo Mungu ameniambia bwira abantu bo mw'iryo shengero, ambia watu wa hiyo kanisa abatarihana wenyewe watatubu, bihana watubu ibyaha byabo, dhambi zao, bafata ingingo washike yo kwihana ibyaha byabo, basinye n'urupapuro bavuga ati jewe ndi uw'Imana Joseph ndihanye ko ngiye kuba uwera, ndabisinyiye ko ngomba ndongera ijuru. nataka tafute mbingu. Uca utangura kurwanya intambara yo kugororoka. Uanze kupigana sasa vita ya kuwa mtakatifu mwenye haki. Imana yambwiye ngo hari igituma iri kiravuga ibi bintu. Mungu ameniambia pana sababu iko nasema vitu. Ntacyo nzi ariko yo irakizi. Mimi sijue la. Irambwira wihanye. Biyemeza. Ushobora kuba utazi cyarico. Inawezekana uje kutaka. Kuba utazi cyarico. Inawezekana tubu nini? Kwihana, Kutubu. cyo kugenda kwa pastori cyane kwa shehe Kwa shehe. katika njama ya kibi abakozi b'Imana taribo watumishi wa Mungu bakoresha wanaotumikishwa harimo kutihana harimo kutatura ibyaha byabo kukiri dhambi zao kugira ngo abantu bagumane ibyaha ili watu wabaki na dhambi. harimo inama Wanayo njama zivuga ngo byose byahereye ku
musaraba. yote yamekwisha msalabani. Ariko nagomba ndakubwira. Lakini acha nikwambie. Yakobo yarabivuze. Yakobo amesema vizuri. Yakobo yarabivuze. Yakobo alisema mbere na Biblia bivuga no mwisezerano rya kera. Agano la kale. Umuntu niyatsindwa n'icyaha. Mtu akishindwa na yatura ibyaha byiwe. akiri zambi sana. Kwatura ibyaha. Akiri zambi. Kuzogira igikorwa gikomeye no kubugwayi bw'umuntu. Hata na kwa mkono. Kwatura icyaha. Kukiri zambi. Ni kintu kumaramaza shetani. Kumuhaibisha shetani. Kumaramaza nde? Kuhaibisha shetani. Uzora niyo wakoze ibyaha ntibyatura. Ijwi riguma rikwagiriza. Ariko iyo ucyatuye umenga icyo cyaha kigeze kubaho mu buzima bwawe. Kirafudika kompletema. Ariko iyo ukigifise muri wewe uguma ijwi rikwagiriza. N'abantu mwakoroye inda. N'abasambanyi mwe. N'abicanyi mwe. N'abarozi. N'ababeshi. Mwebwe mukora ibyaha bitandukanye. Abakozi b'Imana barahari. Watumishi wa Mungu watura ibyaha. Iyenze. Jitakase. Ihane. Tubu. Yes. Yesu. Yakobo amenituma kwako. Niliwabariki. Nimekuwa na uheri n'abana banje. Na huyo Bana yavuze ngo n'abana banje. Mungu amesema tena watoto wako nibatihana, wasipotubu, nibatezwa, wasipotakaswa, nibatatungana, wasipotengeneza, nibazoja mu ijuru kubw'iwawe. Hawataingia mbinguni kupitia wewe. Mwabana mwe muri hano. Enyi watoto wangu mko hapa. Nabivuze imbere y'ishengero. Nabisema ndani ya kanisa. Nimuwape mwibaza ngo ijuru ni ryaso. Musifikiri mbinguni ya baba yenu. Nimuwape mwibaza ngo nice nzobajana. Musifikiri kama mimi ndabeba ijuru wese asama yiwe. Mbinguni kila mmoja nitumva ibi ndiko ndakubarira. Kama usitia ndiko mutumva ibi ndiko ndabwira abantu. Kama usikia ndiko na ngirirwa amahirwe mwese ko muri hano. Mmekuwa na uheri Mungu nyote. Ngirirwa amahirwe mwa misore n'inkumi mwese ko muri hano. Vijana na binti Mungu mutamenya gusaba imbabazi. Kuomba msamaha. Nimutamenya kuvuga ukuri. Kusema kweli. Nimutamenya kwezwa. Kutakaswa. Nimutamenya kugororoka. Kuwa nimutamenya kwicisha bugufi. Nimutamenya gusenga. Kuomba. Gihenomi irabarindiye. Umuzimu urabarindiye. Petit frere mutakora ibintu akubarira. Mdogo yangu siposema. Ntabwo tuvukana ngo nzokujana. Hata kama tunazaliwa sheri wanje nuko nyene. Mke wangu tena. Nubaza ngo turabana turabijyana turagirane. Ijuru ni kugatwe kiwe. Bivuga ngo mazoja mundarekwe. Ndabivuga ndahera hahera. Ndakaravye imbere y'Imana. Mpereye ku bana banje. Mpereye ku mudamu wanje. Mpereye ku ishengero. Nutihana. Yes. Nutia. Usipotubu. Nutia. Usipotubu. Yabali yangomisha ngodiha. Niambie kanisa litubu. Mbele lisinye. Ati nisaidie. Lisinye. Niweke muhuri. Amazina yao. Majina. Basinye. Waweke sahihi. Lekana ndakubarira. Sumu papu rusinga. Singa ku mutima wawe. Yemwe amasezerano. Amasezerano. Singa imbere y'Imana. Tatu nyingi imbere y'Imana. Icugiye gukora. Yesu. Ngaba abantu bantumako. Ngaba tumenituma kwao. Ngaba bamwe bashimbe. Na wale wameweka mbele zangu. Ni kugicaniro ndabivuze. Madhabahu nasema. Yesu ndabivuze. Yesu nasema. Data wa twese ndabivuze. Baba yetu nasema. Wewe yeye ndabivuze. Mtakatifu nasema. Wabaliye muri hane. Niambia watu. Wabaliye muri hane. Tubuni. Abari kuri Facebook. Kwenye Facebook. Wihane. Tubuni. Abari kuri YouTube. Kwenye YouTube. Wihane. Tubuni. Abazovyumvesho. Abazovyumva hirya yesu. Wihane. Tubuni. Yesu aravuze. Yesu anasema. Wihane. Tubuni. Kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ndarangije. Nimemaliza. Indi message ni kwa Mungu. Nyingine ujumbe itakuwa Jumapili. Irahari kandi mbere dukomeze. Takaswa. Ezwa. Takaswa. Ezwa mwene data. Takaswa ndugu yangu. Oya ni wezwe. Pana takaswa. Urabizi ko hari ibintu bitameze neza. Urabizi ko wuzuye ishari. Urabizi ko umaze imisi wigunga. Ezwa. Takaswa, takaswa. Oya ni wihane. Pana tubu. Ihane. Tubu. Mbega hari uwo kweza. Pana yule takaswa. Mbega hari uwo kwihana. Pana yule tubu. Mbega hari uwubaha.
Haricho yobwira Imana kuri munsi. Mwambia Mungu. Urahari ngo tugusenge. Uko kusujudu Kwa ikimenyetso. toa dalili. Unashobora guhagarara. Unaweza simama. Ugashira amaboko hejuru. Unaweka mikono juu. Unashobora gufukama. Unaweza kusujudu. Icyo ushoboye gukora. Kile unaweza ariko cyane cyane. Lakini zaidi. Andika mu mutima wawe. Moyoni mwako. Sinya. Weka saini mbele y'Imana. Mbele za Mungu. Andika. Jewe na. Ibi na bili kusema hivi. Ibi na vile. Ndasinye. Na weka saini. Ngiye gukora. Unaenda kutendea kugororoka. Ya utakatifu. Ucho sinye. Weke saini. Ngiye gusenga. Nenda kuomba. Tuombe Pastor Aristide atusaidie kugombea watu abasi aombee musamaha. Mungere Aristide asengere babana basabira imbabazi. Nawe winginge Imana. Nawe ubembeleze. Fata umutima wawe wandike ku izina ryawe. Gira Imana ngo Mana, nitwa naka, uransomye, urambonye, ikiyo cyanje kirangaragaje, ikiyo cyawe kirangaragaje, none izina ryanje ndasinywera isandagiriye konta ngiye kubuwe. Asante. Ariko arasenga nawe uvugana n'Imana. Mungu Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, azitubu dhambi zake mbele zako. Kila mtu atengeneze maisha yake, umuntu wese atunganye ubugingo bwe mbele zako imbere yawe Mana. Na hao wamesimama, kandi barahagaze, wamesimama mbele zako, bahagaze imbere yawe, wakilia machozi, bariza amarira kwa ajili ya makosa na dhambi, wakilia kwa wameenda mbali, barariza kuko wakilia kwamba wameshikata na wewe. Mungu wanaomba asubuhi ya leo ya kwamba uwasamehe, kugira ngo bagirire imbabazi, ya kwamba uwasamehe, kugira ngo bagirire imbabazi, ya kwamba uwasamehe, kugira ngo bagirire imbabazi. Biblia neno lako takatifu jambo ryawe ryera inasema ya kwamba iravuga ngo uje kwako twazi imbere yawe dhambi zetu ibyaha byawe hata zikiwa nyekundu zoba ari nyinshi cyane, na Bwana ariko nawe Mana utatusafisha, uzobyeza ututufanya wewe nipitia n'ibyo yaciye. Kila mtu umuntu wese yale ametenda n'ibyo yakoze, kila mtu umuntu wese lakini yagize nienda mbali na wewe, yagiye kure cyane yawe Baba. Machozi yanadondoka, amarira ikarabira, machozi yanadondoka, amarira ikaracunduka, ili tukiomba msamaha ishangara ryose mbele watumishi wote bararira Imana bakoze amazi, kila mtu imbabazi umuntu wese yale ambayo ametenda. muvyo yakoze bitari byiza. Baba, tunashuka, Mana tururutse, tunashuka, turafukamye, tunashuka, turafukamye, tukilia mbele zako turarira imbere yawe. ya kwamba uwasamehe, Mana tubabarire, ya kwamba uwasamehe, Mana tubabarire, ya kwamba tena Bwana uwasamehe. tubabarire. Ngalikuwa heri, Byari byiza, ngalikuwa heri, byari byiza, tunakusihi Kristo, kugira ngo tukume bara bose, wakute katika kitabu cha hukumu, ubafute mu gitabo cy'ibyaha, wakute katika kitabu cha hukumu, ubafute mu gitabo cy'ibyaha, ili uandike katika kugira kitabu ngo cha bandike mu gitabo cy'ubugingo, andika katika kitabu cha uzima. bandike mu gitabo cy'ubugingo. Maana kila mtu ameshuka mbele Umuntu zako. wese aciye imbere yawe, Andike tena Bwana katika kitabu cha uzima. bandike Mana mu gitabo cy'ubugingo. Maana kisha kusamehewa Mana kubabarirwa, hakuna tena hukumu. ariko kandi nta kindi. Asante Mungu, Urakoze Mana, asante Kristo urakoze Yesu, kwa kukubali msamaha wa watoto wako, wemeye kubabarira abana bawe, kwa kukubali tena kutukumbatia kama vile watoto, wemeye kudufumbatira nk'abana bawe. kukubali tena kutupa uzima wa milele. Asante Kristo Urakoze Yesu, kwa msamaha huu, kubw'imbabazi nk'izi, na ninayokuomba Bwana, na
katika ufalme wa mbinguni. ubwami bwawe budashira. Utusaidie, Udufashe, utusaidie. udufashe. Ingia leo, Uwera y'umunsi, ingia leo. uwera y'inzara. Tutembee katika utakaso, Mukwera, tuishi utakaso, tuwe mukwera, turespire utakaso, tuhemere mukwera, tukule utakaso, tuire mukwera, tutembee utakaso. tutemerere mukwera. Maisha yetu yote Ubuzima bwacu iwe bwose utakaso, bweshejwe ili tukupendeze, kugira tukunezereze. maana uko Mungu, Kugendana n'umunyabyaha, uko Mungu ambaye unatembea na moyo unatakasika. ushobora kugendana n'uwakoze ibyaha. Asante Urakoze Mana, kwa siku ya leo, uyu munsi udasanzwe. asante Urakoze kwa Mana, ujumbe ambao umeleta kwetu. kuri ubu butumwa Asante. urakoze, Bwana, tumeusikia, turabwumvise, tumeutii na turabwirukira, tunatembea kandi ndani ya tugiye Mungu. kuba muri ubwo butumwa Kupitia jina la Yesu. iciye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urashobora gutera